ndabasuhuje abakunzi mubandanya mudukurikirana amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose nkuko bisanzwe muri kumwe na Fafo the Boss namara bategura ibiganiro bijanye n'ivyingo imiryango. Uyu munsi rero nashoboye kubategurira ikiganiro kijanye n'ibihe bitibagiranwa mu bihe byo gukora imibonano mpuzabitsina. Ntarabandanya ngo ndabibutsa ukanda subscribe, like, share na comment kuri channel Daniel Mugisha kugira uko tuzokwama dushiraho ibiganiro vyacu muzoze murabikurikirana atakibagoye. Uyu munsi rero ngomba kwibandaho cyane kubihe byitwa ko ari ibihe bitibagiranwa mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Hari ibihe ukora mu imibonano mpuzabitsina bikiyandika mu mutwe wawe mu buryo nubwo wagira gute mu kubaho kwawe kose utazokwigera wibagira wa munsi ngene wabikoze, wa munsi ngene waryohewe, wa munsi ngene byagenze, wa munsi ngene byakugendekeye. Hari ibihe rero biba ari ibihe bikomeye kuri wewe udashobora kwibagira mu mutwe nubwo byogenda gute. Ubwa mbere gukora imibonano mpuzabitsina. Ubwa mbere iyo mvuze gukora imibonano mpuzabitsina ubwa mbere ni mu gihe umukobwa aba kirisugi ku ruhande rw'umukobwa, mu gihe umukobwa kirisugi hanyuma agahura n'umuhungu ubwa mbere, uyo n'umunsi w'intibagiranwa mu mutwe wiwe. Kandi nubwo batorushingana n'uwamukuye ubusugi, nubwo batobana n'uyo yamukuye ubusugi, ubuzima bwiwe bwose ntashobora kwigera yibagira wa muntu yamukura ubusugi ubwa mbere, wa mugabo yatanguranye nawe imibonano mpuzabitsina. Ku ruhande rw'umukobwa no munsi w'intibagiranwa muri we mu gikorwa kijanye n'imibonano mpuzabitsina. Ndetse no ku ruhande rw'abahungu akenshi nabo nyene no munsi w'intibagiranwa, ari umunsi wa mbere umuhungu akojeje igitsina ciwe mu gitsina c'umukobwa, n'umunsi we w'intibagiranwa. Nubwo batobana n'uyo mukobwa akaja kurongora undi mugore, uyo mukobwa azokwama yamwibutse everyday. Mukubaho kuwe kose azokwama mwibuka ati jewe natanguye gukorana imibonano mpuzabitsina n'umukobwa runaka ubwa mbere, igitsina canje cyatanguye kwinjira mu gitsina c'umukobwa runaka ubwa mbere. Urumva ko ari umunsi wiyafisha mu mutwe w'umuhungu adashobora kwibagira nubwo yagira gute adashobora kwibagira. Hariho rero ibihe by'intibagiranwa mu gikorwa c'imibonano mpuzabitsina. Icya kabiri, iyo wabikoze atakigutangiriye, ni mu gihe dufate hari ukuntu iyo umuntu yanyoye inzoga, akarorero hari ukuntu iyo umuntu yanyoye inzoga namba ushobora kuba ufata akayoga ukanywa inzoga hanyuma ukaja muri ico gikorwa c'imibonano mpuzabitsina. Hari ukuntu ushobora kubikora bitewe na ya nzoga wanyoye, ntabwo ariko uhora ubikora, no siko uhora ubikora mu buzima bwawe bwa misi yose, mugabo ubikoreshejwe n'ikintu runaka, ubikoreshejwe kubera ko wanyoye inzoga, hanyuma muri irya nzoga igashobora gutuma atasoni ushobora kugira. Kenshi iyo umugore anyoye inzoga, ngomba gufata akarore ku badamu, iyo umudamu anyoye inzoga hanyuma agakora imibonano mpuzabitsina, akenshi ntagira isoni pe. Umudamu ntagira isoni, ibyo atahora akorera umugabo mu gihe atanzoga yanyoye, iyo yanyoye inzoga arashobora kubikora. Okay, bya bindi atahora akora ukaca wisanga uyo munsi arabikoze. Okay, rero iyo yanyoye rero inzoga agerageza kwirekura. Iyo yanyoye inzoga aragerageza gukora bya bindi byamunaniraga gukora atanyoye inzoga. Ako nakaroro nshoboye gutanga. Rero uyu munsi ntushobora kuba kuwibagira kubera ko nibwo bwa mbere bikubayeho, nibwo bwa mbere bigushikiye. Niho urunywa inzoga, okay, niho urunywa inzoga noneho uranyoye inzoga. Inzoga zishoboye gutuma isoni mu gikorwa c'imibonano mpuzabitsina zihera. Inzoga zishoboye gutuma ukora ikintu utari bwigera ukora mu buryo mu gihe uhejeje no kubikora canke za nzoga zikuvuyeko
ushobora kwibaza ese nije nakoze bijya bintu canke iyo muri ko murabikorana n'umugabo wawe agashobora kuvuga ati mboni madame wanje reka mfate video ndamwereke ukuntu yampaye uyu munsi keya, hanyuma yakwereka ije video wowe nyene uraheba ugatanga ukavuga ati eske bijya bintu nijewe nabikoze, mugabo urafite ikintu cyashoboye gutuma ukora bijya bintu, ya nzoga wanyoye yatumye ya soni ihera, ucurakora ivyo utakagombye gukora, ucurakora ivyo utarigera ugirani ukora no munsi warimo. Uyu munsi rero nawe nyene urashobora kuba muri ya misi y'intibagiranwa, kuko uguma wibuka ati hari igihe nanyoye inzoga ndakora ibi nibi ndisanzura ku mugabo, niwo munsi wa mbere nashoboye guhereza keya umugabo wanje neza. Hari misi rero y'intibagiranwa. Ikigira gatatu, gukora imibonano nyuma yo gutongana canke gutukanana n'umugabo. Hajya mwashwanye, umugore n'umugabo mwashwanye birakomera mu rugo, nta mwumvikano uri mu rugo, ko bibaho birashika. Hari igihe umugore n'umugabo baja ngaho bagashwana. Nyuma rero yo guheza gushwana ukaca usanga muri urya mwanya mwahejije gushwana, uyo mwanya rero wa mwanya abandi bafata wo kuvuga ngo habemwo isubiramwo yuko mwashwanye, kumbure namba musabana imbabazi mushobore gusabana imbabazi, mugabo wowe muri uyo mwanya ukaca usanga mwisanze muri ico gikorwa. Ntaco mwari mwiteguriye, munyumve neza, ntabwo ico gikorwa mwari muciteguriye ko mugomba kugikora, ariko mwashwanye hanyuma muca mwisanga mubaye muri ico gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kandi mwari mu mutongano. Uyo munsi n'umunsi wundi ugaruka kuba umunsi w'intibagiranwa, kuko iyo muhejeje gukora iyo mibonano mpuzabitsina nubwo mwari mufitaniye ikibazo kingana gute kirahera, gihezwa na ya mibonano mpuzabitsina. Ntimwigeze musabana imbabazi ngo bihere, nta n'ikintu nakimwe, mugabo ya mibonano mpuzabitsina yabahujije yatumye bya bindi mwari ko murapfa agaci umugore n'umugabo bihera. Uyo n'undi munsi w'intibagiranwa, kuko bibaho. Hari igihe bishika ugasanga muri ko murashwana umugore n'umugabo mugaca mwisanga mwagiye muri rapport sexuelle, mwatanguye gukora imibonano mpuzabitsina, imibonano mpuzabitsina igasubira kandi ikagaruka kugirane kubahuza. Uyo n'undi munsi w'intibagiranwa hagati ya wowe. Gukora imibonano mukamena ibintu, mboshatse ngomba gufata akarorero. Hari igihe imibonano mpuzabitsina iryoha, imaze kuryoha nimba mwariko murayikorera ku kameza canke mukayikorera ku ntebe, mukumva ko mwaryohewe, mugatwagwa na mudu murimwo, ugasanga nyene byaryoshe kabisa, byaryoshe, bigashobora gutuma n'ikintu mwicayeko kimeneka canke imeza imeneka canke intebe idakomeye neza bitewe na mudu mwarimu, ugasanga murayimenye. Uyo n'undi munsi w'intibagiranwa hagati yawo n'uwo muriko murabikorana. Biriyafisha mu muto tumunsi runaka twarakoze imibonano mpuzabitsina kugira aho tumena intebe, umunsi runaka imibonano mpuzabitsina yararyoshe kugira aho tumena imeza. Bibaho. Hari imisi rero y'intibagiranwa mu gikorwa c'imibonano mpuzabitsina. Ikindi ngomba kuvuga ngaha udashobora kwibagira kubikora mu gatondo, mu bihe byo kuja ku kazi. Ngomba kuvuga hajya umugabo avyutse ugasanga muri uwo mwanya uvyutse atana mudu nimwe umugabo urimwo. Aha ngomba gufatira akaro ku bagabo. Hari igihe umugabo vyuka atana mudu urimwo yo gukora imibonano mpuzabitsina, uri kwihuta, wanavyutse amasaha agiye, uracererewe ku kazi, urumva nyene nuko. Ariko rero wowe nubwo uri kurihuta, umugore kumbure arakeneye yuko wogira ico usize ukoze, ariko kwera wavyuse utevye, wowe umugabo ukishiramo gusa reka nyarutse noge nje ku kazi. Mugabo umudamu nawe akaba gucungisha ijisho, uvyuse ugaheza umugiye kumuseza. Muri uyo mwanya rero ukaca usanga aragufashe umugore
arakeneye ko ubimukorera hanyuma ugende ku kazi wabimukoreye. Ndetse muri mwanya yashobora no kwisigura sheri ndacerewe unyihanganire ninagaruka biraza kugenda neza akavuga ati jewe muri uyu mwanya numva neza ko nukuri usige nyene ukoza ku kamwe hanyuma uhita ugenda ku kazi. Muri uyo mwanya ubikoze bitari muri gahunda bitari muri programme kandi bitumye unacerererwamo ku kazi. Nukuvuga ko uyo munsi uba ari umunsi w'intibagiramo kuko wowe uva ngaho ukaja ku kazi. Umaze gushika ku kazi unyene urasanga umaze gushika ku kazi usanga wacererewe mu mutwe wawe ubuzi cyatumye ugirane ucererwa. Bajya mukorana ntibaba baziti wacererewe ngo kubera wari kurakora imibonano mpuzagitsina ya gatondo. No, ibyo ntibabimenya mugabo bimenya wowe wabikoze. Uyo munsi rero uca wiyafisha mu mutwe wawe tumusi runaka niho nakora imibonano mpuzagitsina n'umudamu bituma ncererwa hehe ku kazi. No munsi wiki we ntibagiranwa. Kubikora mugerageza uburyo bushasha, sibyo? Kubikora mugerageza uburyo bushasha. Aha ngomba guhagararira nko kuri position, okay? Muri y'ama position kuva mubana umugore n'umugabo ntimurigera mukora imibonano mpuza. Hariyo position mutarigera mukora mu buzima bwanyu. Rero murumvikanye hagati y'umugore n'umugabo ati uyu munsi tugomba tugerageze position runaka turabiko twayishobora, okay? Rero muragerageje rero gukora yindi position mutari musanzwe mumenyereyemo gukora imibonano mpuzabitsina. Hanyuma muciye mugerageza kandi mugiye mwayigerageje igenze neza, mugiye umugore yirekuye umugabo akirekura mukaje muri mudu mwese ugaca usanga iyo mibonano mpuzabitsina iyo position irabaryoheye kandi bigenze neza. N'umunsi w'intibagiranwa hagati y'umugore n'umugabo mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Kugerageza position muzi neza ko iyo position ibabaza. Uyu n'uwundi munsi w'intibagiranwa. Iyo mvuze position ibabaza ngomba gutanga karorero mubanye umugore n'umugabo mutarigera mukora imibonano mpuzabitsina yo mu kibuno, okay? Ntanza karorero. Rero uyo munsi murabyishizemo ati tugomba rero dupime ibi bintu turabyumva gusa babivuga mugabo ntituzi ingene bimeze. Uyu munsi tugomba tugerageze natwe dukora ibi bintu turabe ingene bimera, okay? Rero mukaca mujako mukabi kandi muzi neza ko bibabaza kuko haje imibonano mpuzabitsina yo mu kibuno ku mudamu nimba atayimenyereye ategerezwa kubabara nyine. Kubera iki? Kubera ntabwo ayimenyereye ni ngombwa ababare. Aho rero muragerageje kwikora. Uyo munsi rero mugerageje gukora iyo mibonano mutari musanzwe mukora by'ukuri n'umunsi w'intibagiranwa. Mushobora kuvyibagira kubera umugabo nubwo bwa mbere ugikora imibonano mpuzagitsina mu kibuno cy'umugore. Umugore nawe nubwo bwa mbere ayikora mu kibuno, ayikorerwa mu kibuno. Urumva rero uyo munsi ntushobora kwibagira uko vyakugendekeye uyo munsi mu bikora mu bubabare washoboye kugira. Ntushobora kwibagira ko ububabare bwanganye gutya igenda yikora mu kibuno, ububabare bwagenze gutya mu gihe ndabigira canke umugabo ati narumvise bimeze gutya mu gihe ndabikora, narumvise ndyohewe canke narumvise mbihiwe. Byose bibaho. Urumva uyo munsi n'umunsi w'intibagiranwa mu buzima. Gukora imibonano musezerana aha ngomba kuvuga ati ngomba gutanga karoro nk'abantu bari kuvana bari guhana za divorce. Birashobora gushika kuko divorce ntitangwa ku munsi umwe. Mushobora kwikora mu bihe ugasanga ibatwaye iminsi myinshi kabasaba yuko mufata umwanya imyaka. Divorce yashaka kumara n'imyaka 2 umwaka wose mutarayihana muga muri uyo mwaka ugaca usanga abavyaranye hajya aho gaciye ntiyacugwanko ukaca usanga rimwe na rimwe mwarakozemwo imibonano mpuzabitsina bitewe n'ikibanza mwarimwo. Nubwo kenshi usanga benshi bitaborohereza kuko mugiye muri divorce ntabwo bari ibintu byiza. Umugore ko muri aba afite amashavu, umugabo nawe akaba afite amashavu, mugabo rimwe na rimwe hari naho mu byisangamwo. Rero muri iyo minsi mwabikoze muri divorce muri gusaba gutandukana, iyo minsi ntabwo muzigera muyibagira.
yaba umugore cyangwa umugabo muramenya ati mu gihe cyo guhana divorce harabaye ibi hagenze uko twarakoze imibonano mpuzabitsina twaranasezeranye imbere ko tugirane duhana divorce. Okay, iyo yose ni minsi y'intibagiranwa mu bihe byo gukora imibonano mpuzabitsina. Gukora imibonano mpuzabitsina umugore akaba ari we ayikora, wo mugabo atani ikintu na kimwe wigeze ukora. Iki ni cyane by'ukuri ni umunsi ku mugabo w'intibagiranwa, kuko muri uyo mwanya umugabo uragarama, umugore akaba ari we afata direction wenyene akayitangiza akarinda yirangiza ari wenyene yikoreye, umugabo wibereye aho ngaho. Ni umunsi w'intibagiranwa ku mugabo cyane ku mugore. Murakoze cyane ababandanya badukurikirana, Imana ibahezagire cyane naho ubutaha. Bye bye.